kaze nongere kubakira itariki 12 July turiga icigisho kivuga ngo kwikunda. Reka dusenge. Data mwiza nushimwe ko wewe ari udukunda cyukuri. Iwe weza umutima yacu. Watubambiye ku musaraba kubera urukundo rwawe rukomeye. Turasabye kugira ngo ubane natwe mu kwiga kwacu. Ndishobora kwiga ikintu na kimwe atari butwigishije. Twigishe data. Dore gusa nawe mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Ukwikunda nkuko imizi y'igiti ca aspen ikure kagera kure igaca ituma ico giti cama gifise amababi meza igihe caco buri gihe yaba muci yaba mu yandi masizonzi yose cama gikura kandi kimererwa neza. Ni nkuko rero n'imizi y'icaha ariko kwikunda igera kure ikasanzara mu mutima wose, kandi kwikunda ukama ariko kuboneka mbere y'icaha arico cyose dukora. Umuntu ashobora kuba akora icaha cy'ubwoko bwose akakinyegeza, ariko kwikunda kuze mbere. Reka turaba umugabo umwe kuko kwikunda kwiwe yaje kuri Kristo. Yabona ari umuntu yubahitse, abantu baguma bamukurikira, arazambira ngo Master n'umuvuga ati mwami wanje, nuze ubwire mwene wacu tugabure ivyacu vya data. Hano ivyo baratswe byari byabananiye kugabura. Wowe yibaza ati burya ninzana Kristo ndaca nza kunguka vyinshi, kubera Kristo araza caba ku ruhande rwanje. Ako Yesu ku murongo wa 14 dusomye muri Luka 12:13 kugeza muri 21 kugeza ku murongo wa 14 aravuga ngo, wa mugabo, ninde yangize umucamanza wanyu? Ninde yangize umugabuzi w'ivyanyu? Aca aravuga atubwira ngo mwiyubare, mwirinde ukwifuza kose, uko ubugingo bw'umuntu ntiburi mu bihinda vyinshi atunze. Amen. Ubuzima bwacu ntiburi mu bihinda vyinshi dutunze. Nimuze twiyakire Kristo abari watuyobora. Niwe wenyine ashobora kudushitsa kwa data, niwe wenyine ashobora kuduha ivy'isi n'ijuru, kandi twabonye ko azoduha ubugingo budashira. Niki wogura ubugingo budahera, utazohera, kubaho ibihe vyose? Fanya nuko tutabisobanukirwa, nico gituma twemera ko Satani atwigisha ingeso mbi yo kwikunda. Yongera atubwira umugani avuga ngo hariho umugabo yarafise ibintu vyose, yarafise imirima. Iyo mirima nayo yaramwereye. Imana yayihaye imvura, iyiha amazi, iyiha umuco mwiza, maziriya. Umwanya nyene kukwikunda kwari kuri mu mutima wiwe, caratangura ariyumvira ati bino bintu ko mfise vyinshi nzobibika. Kristo yavuze ngo ufise ishati imwe ahereze imwe uwundi. Ivyo yabivugiye muri Yohana Umubatiza. Umwana w'Imana yitanze kugira ngo ntakunde ivy'isi, ahubwo yakunze Kristo kugeza gupfa. Tumwigireko. Niba dufise kimwe, ico kiradukwiriye. Ikindi Imana iduhaye duha uwundi. Ngo ariko ngo wewe yaribagiye no bigenza gute? Avuga ati ibigega vyanje mfise bito ndabibomora nubake ibindi, maze nzoce mfata bijya vyose nimbuye ndabisukemwo, maze mbwira umutima wanje ati ruhuka, kubera bino bintu wibikiye bizogutunga igihe kinini, ryoherwa. Kristo aca tubaza ati none kuno muntu Imana yaciye mubwira ati wagipfuwe. Yesu ntatukana bene wacu. Bishikaje uri kuranyumva, Yesu ntatukana. Avuze ngo wagipfuwe, yerekana ko umutima w'uno muntu wari upfuye. Umutima wari wuzuyemwo ukwikunda, wari wamaze kunigwa no kwikunda. Yesu Kristo akaduhamagara ngo turabe mw'ijuru, turabe ivyiza Imana yaduhaye. Hano tusomye
tubandangiye gusoma tuhasanga ko Kristo ashaka ko ishingiro ryiwe ryose ritagira ukwikunda, ngo mugire umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Nubwo yari umwana w'Imana kandi ari Imana ubwiwe kandi aringaniye n'Imana, ntiyabibonye nk'ikintu cyo kumirako, ahubwo yaraje hano ku isi arapfa urupfu rwo ku musaraba, yaragandutse kugeza gupfa urupfu rubi rwose kugira je nawe dukizwe. Ese uno mwami w'amahoro, uno muganwa w'amahoro twamubwira kwiki? Twamwigira ko kwikunda atari imbuto iva mu ijuru, ariko twebwe kenshi ukwikunda kwacu tubigira nk'aho umenga ari uguhumeka bisanzwe. Umuntu akubajije ikibazo, ese ibi nibi byagenze gute, ubanza kwiyumvira wewe, ntuyumvira abandi. Tubanza kwiyumvira ibyacu, nitwiyumvira iby'abandi. Ariko Kristo aratubwira ngo nimunyemerera nkaba muri mwe, namwe mukaba muri je, nzobaha gukora ibyo Data akunda, kuko nanje nemeye kwaba muri jewe, nanje nkaba muri we, nkakora ibyo agomba. Amen. Biraryoshe rwose. Kristo yodukiza, Kristo yodukuramwo icyaha cyo kwikunda, Kristo yoduha kure kuri isi. Kwikunda ntibiryoshe, kuko kwikunda bitubuza kwakira ijuru, the gift of heaven, ubuntu Imana yatugiriye. Yesu Kristo yavuze ngo tubike ubutunzi bwacu mu biko bwo mu ijuru, aho inyenzi, aho ukubura n'ibindi byose bidashobora gushika. Ngo kuko aho ni verse 21 21, ngo kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima wewe. Je ndababwiza ukuri yuko Kristo hano cyari karatubarira nukuri, avuga ngo nitubika ibyacu mu ijuru tuzoja mu ijuru. Clear, simple. Nta kindi kintu Kristo ari karavuga hano. Nitubika ibyacu byose muri we tuzoba muri we, kuko aho ubutunzi bw'umuntu bwose buri niho n'umutima wiwe wose uba uri. So murakoze cyane. Reka tugeretse hano no munsi, kwikunda n'icyaha kibi gikomeye, kandi kwikunda, umutima wikunda kubera uri mu icyaha. Niturekura icyaha, niturekura ibibi byose, tugakurikira Kristo, tukiga tukamubona, tukamusobanukirwa, ijambo ry'Imana buri munsi. Raba uko Yesu Kristo yagiye, ntiyagira haba, ntiyagira ibyo yita ibyiwe, kugira ngo urukundo rudashingiye ku kwikunda agwerekane mu mucyo wose. Imana ishimwe rwose. Tumwigiye ko tukamwemerera ko aba mu mutima wacu, natwe ntituzongera ukwikunda. Nimureke dusenge. Data mwiza, wowe waduhaye Yesu Kristo akadupfira ku musaraba, izina ryawe niryubahwe. Turasavye uduhe urukundo nk'ururi muri Kristo, uduhe urukundo rwawe Data, dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Mwami, ntabwo dushobora gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda tutabanje gukunda n'umutima wacu wose. Turasabye kugira ngo dukuremo umutima wibuye, uduhe umutima woroshe, umutima ugamburuka, umutima uganduka, kandi umutima wicisha bugufi muri byose. Bitubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.